Ndabaramukije mwese, amahoro ababemo, ya mahoro atari amwe atangwa n'umwana w'umuntu, mugira amahoro amwe atanga amahoro n'umunezero, maze twese tukanezerwa tugashima. Abari mu bibazo ndabasabiye kwihangana kandi mbasabira kugira ngo nabo boroherwe, abo babagwaye bakire, twese turushaho gushima muri byose. Uno munsi nje kugira ngo tuganire ku byo ibikorwa dukora muri iri ni nka association, ni nk'ishirahamwe, ni nka ibikorwa dukora mu kintu citwa AJ Harmony Community Services. Ni organisation yashingiwe ngaha kugira tubisobanukirwe neza, duca tuja ku murongo wo kuri website yayo. Ni ukuvuga ugiye muri Google ku bantu bakoresha gukoresha telefone cyangwa gukoresha computer, icyo ukoresha cyose ukaja muri Google cyangwa ku yindi search engine ukoresha, ukandikamo AJ Harmony Community Services, iraza hanyuma ikakwereka byinshi bitandukanye nkuko tubikora. Ni ukuvuga ngiye kubasigurira muri make, ibindi ushoboye uzokendera kubyirabira azobiraba. Ibikorwa dukora bitandukanye, dukora mu department, mu bice bitandukanye bishika 3 canke 4. Hanyuma nimara kubasigurira ndababwira nuko abagomba gukora, donc nka kurya ushobora ukeneye wobaza, ukeneye kubaza ashoboye gusoma agasoma hajya muri Google ndababwiye, ushaka kubaza naho hariho nimero murazibona, ushobora kumpamagaraho cyangwa ugahamagara n'uwundi dukorana uwo ari we wese. Hama rero AJ Harmony Community Services hariho iyindi video nayo nakoze nabisiguye, ariko byo byari mu Congereza. Uno munsi niyo mpamvu mvuze ati reka tugerageze tubishire haba mu Kirundi canke mu zindi ndimi za hano iwacu. Abazungu nabo iyo bakeneye kumpamagara bo bakoresha muri ibi by'icongereza nta kibazo. No kuvuga dutanga ibintu bitandukanye. Ugiye hakuri services dutanga urasanga ko dukoresha turi babiri aba social workers. Ni kuvuga aba social worker nko mu Kirundi n'abantu bakora ibikorwa byo mu bantu bijanye n'abantu mu mibano, mu kibano cacu, bakora ibintu bitandukanye. Turasanga abantu mu mihana, turahana n'abantu tugahurira ahantu, kuko twega ibikorwa byacu tubitangira hariho hose. Hari nubwo mbere tutabasanga tugakorera ku telefone guhamagarana, hari ubwo dukoresha kuri video calls, hari nubwo mbere dukoresha izijya zindi imbuga babandi bakunda kuvuga ngo ni imbuga ngorokanya bumenyi, kugira ngo tushobore kuvugana n'abantu tubafashe bivanye n'ibikorwa baba bakeneye gukorerwa. Hama rero aba social workers nyene turavugana nabo bantu bivanye n'ibibazo bitandukanye, ariko cane mu bisanzwe kubera ko intumbero twihaye no gufasha abantu kubaha ama service atandukanye kugira bashobore kunguka ubuzima bwiza, gushika ku buzima bwiza, canke se kubafise ibikomere bashobore kubikira, canke se kubafise izindi ntumbero z'ibyo bashaka gushikako tubafashe kuzishikako. No kuvuga dutanga ama support atandukanye bivanye n'umuntu ibibazo atubwiye. Dufasha abantu gushaka igisubizo c'ibibazo baba bafise. Hariho ibyo twega ubwacu tudashobora kwikorera, ahubwo tugaca tubarinkinga, tugaca tubajana ku bandi noneho babishoboye. Niyo mpamvu turakorana, dukorana n'abantu, ntabwo dukorera abantu. Mu Congereza niho bakunda kubivuga neza, bavuga ngo we work with individuals, we don't work for individuals. No kuvuga turakorana nabo, ntabwo tubakorera byose kuko ntabwo turi Imana. Turagerageza kugira ngo tubafashe improvinga. Hano muri mission baravuze ngo we provide quality services to individuals facing complex challenges and assist them in improve and live a joyful and harmonious life. Dufasha abantu kugira ngo bashobore kuba boshika ku buzima bwiza. Niyo mpamvu iyo ukurikirana izindi video zose nagiye nkora zitandukanye, kandi ndabahamagarira no kuza muziraba, kuko dutangamwe ibintu bitandukanye bivanye n'ubumenyi tuba twarondeye natwe hirya no hino, kugira ngo abantu bashobore kubaho ubuzima bwiza butera imbere, dutere tuja imbere, tuva mu bwiza tuja mu bundi, dushobore kubaho ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza kandi mwibuke ko twabivuze naho nyene ni ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mubiri, ubuzima bwo mu byiyumviro, ubuzima bwo mu kibano, ubuzima bwose mu bice bitandukanye byose bigize ico twita harmonious life, ubuzima bwiza.
Rero kubera ko tudashobora kubikora byose niyo mpamvu dukorana n'abandi bantu hirya no hino mu maserivisi atandukanye kugira abo ibyo tudashoboye kwikorera twebwe abo bandi babibakorere ariko ari twe twabafashije kubashikira. Hanyuma muri vision nayo dufise rero twizera neza ko umuntu wese ashobora gushika ku buzima bwiza mu gihe cyose ashoboye guhabwa imfashanyo akeneye. Hari igihe ugenda ufise ikibazo watumbera umuntu akaguha ikitagufasha gukemura ikibazo ufise. Niyo mpamvu rero iyo unje ngasanga Jeanne ntaco nshoboye nkakuha uwundi wewe ugasanga aragishoboye aragufasha gusolvinga ca kibazo wari ufise, twese tukarushaho gufashanya mu kugira tugire ubuzima buzima. Hama rero gufasha abantu gukira ibikomere dukoresha uburyo butandukanye bivanye n'umuntu kuko buri umwe wese twizera ko aba atandukanye n'uwundi. Nta muntu n'umwe uhuye n'uwundi. Naho yo umwana na nyina ntibahura 100%. Umwe wese afise needs zitandukanye kandi no kumufasha navyo nyene biratandukana. Niyo mpamvu rero tugenda dufasha umwe wese ku giti ciwe kandi tukamufasha mu mwanya wose ashoboye kuronka wenyene. Ntabwo ariko tukugenera umwanya ahubwo wewe niwe utubwira umwanya ushaka kuzokoresha. Dufasha abantu gutegura kazoza, no kuvuga nko kutugeranya mu byerekeranye n'iby'ubutunzi, umutungo tukagufasha canke tukakurinkinga n'izindi service zishobora kugufasha. Hariho ama service yigisha abantu uburyo bwo gucunga imitungo yabo, uburyo bwo kwizigamira, kuziganya, guteganyiriza kazoza, ukashobora kuba woshobora kuzogira ubuzima buzima imbere ubufise nonaha n'imbere hagashobora kuba heza. Ubwo no kuvuga tuca mu by'ubutunzi canke kandi tugafashanya no mu byo spiritual health, no kuvuga naho nyene ibijanye n'imyizerere yacu kuko burya ubuzima bw'umubiri n'ubwo mu mutwe n'ubwo mu myizerere n'uburyo dutahura nuko twiyumva, emotional health, byose bikorera hamwe n'ibyo bigize umuntu. Niyo mpamvu iyo harimo kimwe cononekaye no kuvuga ubuzima bwawe bwose burononekara kandi ntibiboneka nonaha ku munsi umwe ku mwaka umwe. Oya, ni ibintu biza buhoro buhoro hanyuma ukazosanga rero ibibazo bibaye ibibazo. Hanyuma kandi twongera tukaremeshanya, turafashanya kuremeshanya n'abandi bantu, tukaremesha abantu, tukabafasha kubungabunga ubuzima bwabo, tukayaga nabyo bikabafasha bikabashimisha kandi bikabamerera neza. Ubwo rero nta byinshi nshobora guhava mvuga, niyo mpamvu je gusa niko ndabarangira kugira aha hantu biri kuri website, buri kuri Google. Hanyuma kandi ibindi nabyo ibyo tudashoboye kwandika mu nyandiko tubishira mu ma video. Niyo mpamvu dukorana n'iyi YouTube channel yitwa Jeanne Hatunga Shima Official. Cane iyo tumaze kugira ibyiza dushitseko duhamagarira abantu gushima kuko gushima burya ni ikintu gikomeye. Iyo wanyuzwe urashima, ugashima washimye kushima kandi wagushimishije ukamushima. Niyo mpamvu rero turushaho byose tubikusaniriza hamwe mu gushima umuremyi wacu kuko niwe yabidushikanyeko. Ibyo dushitseko niwe wabidushikanyeko, n'ibyo tuzoshikako imbere niwe azobidushikanako. Mbere n'ibi bikorwa twiyemeje gufasha abantu uhoraho nyene niwe wabidushikanako kuko atabidufashije ntitwobishobora. Niyo mpamvu rero muri byose ama video yose tugenda dukora tugaruka ku kintu kitwa kwiyakira, kubungabunga ubuzima, kuyaga no kuganira, tukagaruka kugushima. Tumaze gushika kuri ubwo buzima bwiza turashima hama bikatunezereza. No kuvuga rero mu gushima kwacu dushima ku majambo mu byo tuvuga ariko kandi tugashima no mu bikorwa. Niyo mpamvu hariho video twakoze yerekana ishirika twakoze cane rifasha mu bihugu byo hanze, mu Burundi, Tanzania, Uganda, ryitwa Joy Foundation tunezerwe. Dufasha abantu kunezerwa ariko banezerwa baronse ico barya, baronse ico bambara, abana bashoboye kuja ku mashuri. Ibyo byose ugiye kuri website uzobisangaho. Nukuvuga muri za department nabwiye zine, hariho department yo kuganiriza abantu counseling, hariho department yo gufasha abantu ibintu biboneka, ibikorwa byo muhira, kubafasha kugira ama application y'ibintu bitandukanye, kubafasha kwiga ubwene gihugu ku bantu bari mu bihugu kuko buryo waronse ubwene gihugu naho ubundi ico gihugu tekanye mu gihe wifuza kuhaguma bikagufasha. Eka ni ibikorwa byinshi bitandukanye dukora. Hama udufaranga rero duke tugiye turaronka tugasha tuturungikira kuri barya abana bagoye babaye bafite ibibazo birenze badashoboye gukorerwa ibyo bintu. Byose rero tubikora mu ntumbero yo gushima. Niyo mpamvu namwe mbasaba kugira ngo mudufashe gushima, mudufashe muduha akazi kugira ngo natwe turusheho gukomeza gufasha aba bana bagowe, imfubyi n'abapfakazi. Mudufashe muduha akazi turonke ukuntu twoteganyiriza kazoza kari imbere. Abamama cane bahamagarira kugira ngo batwegere ko dukorana cane n'abamama tuyage dushire hamwe
hanyuma kandi mukirike share, mukirike subscribe abatabikoze, twese turushaho gufashanya. Murakoze cyane, mubane n'Imana.